ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'Ubufaransa yashyizeho akanama k'impuguke ko gusuzuma ibikorwa by'icyo gihugu mu gihe mu Rwanda harimo kuba genocide muri 1994. Urukiko rwo mu Bufaransa rwemeje ko nta cyaha gihama abaregwa mu rubanza Perezida Nkurunziza w'u Burundi aregamo televiziyo y'Ubufaransa France 3, umunyamategeko Bernard Mengen n'umwanditsi David Gakunzi avuga ko bamuharabitse mu kiganiro iyo televiziyo yahitishije. Mu Rwanda abagore bagera kuri 300 baregwaga ibyaha birimo gukuramo inda batangiye gusohoka muri gereza uyu munsi batarangije ibihano nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Nabaye nk'umuntu ubonekewe ndishima cyane, ntabwo ndabyumvisha hari ndi bubyemere ari uko mbonye ndenze gate ntashye. Mu kiganiro baza muganga uyu munsi muganga atanga ibisobanuro birambuye ku ndwara ya endometriose. Endometriose ni uburwayi bufata abagore benshi ku isi kandi ni kimwe mu bitera ubugumba. Hafi ku cya kabiri cy'abagore benshi bagira ubugumba naho biba biturutse. Mube hafi ni mu mpera yano makuru. Mwiriwe mwese, ikaze mano makuru yo kuri wa gatatu kuri wa gatanu nako itariki ya 5 z'ukwezi kwa 4. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya ari Yusufu Mugenzi amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ibihumbi by'Abanyalgeria bigaragambije mu mihanda y'umurwa mukuru Algiers ku nshuro ya 7 ya buri wa gatanu. Barasaba ko habaho impinduka zikomeye mu mitegekere y'icyo gihugu. Hari n'amakuru avuga ko umukuru w'iperereza Athman Tartag yirukanywe ku kazi. Yakoranaga bya hafi cyane na Perezida Abdelaziz Bouteflika weguye muri iki cyumweru nyuma y'imyigaragambyo ikomeye. Leta y'agateganyo niyo iri ku butegetsi ariko n'uzamusimbura kugeza ubu ntaragaragara. Abayobozi n'amashyaka batavuga rumwe na leta kugeza ubu banze ibiganiro. Baravuga ko bazashimishwa n'uko leta iriho ubu iva ku butegetsi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yandikiye Perezida w'akanama k'umuryango w'Uburayi Donald Tusk asaba ko Ubwongereza bwakongerwa igihe cyo kuva mu muryango wa EU kigashyirwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 6. Theresa May yafashe icyemezo nyuma y'inama yagiranye n'umuyobozi w'ishyaka rya Labour ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Bahuye kugerageza kumvikana nyuma y'uko inama nshingamateko inanirwa kugera ku mwumvikano. Inkuru irambuye yateguwe na Rob Watson muregezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May uhanganye n'ikibazo cyo kuba amasezerano yo gusohora igihugu cye mu bumwe bw'Uburayi ashobora kuburizwamo ndetse no kuba yatakambira Uburayi uyongererwe igihe yahisemo icyo kongererwa ikindi gihe. Madame May yandikiye umuryango w'Uburayi awumenyesha ko agiye gukomeza gushyira imbaraga mu gushakisha ubwumvikane hagati ye n'abanyapolitiki bo mu gihugu cye. Yanemeye ariko ko Ubwongereza bushobora kugira uruhare mu matora y'inteko ishinga amategeko y'Uburayi. Nubwo icyoba cyuko umugambi wo gusohora Ubwongereza mu Burayi washobora kuburizwamo mu cyumweru gitaha gisa n'ikitakiriho, ikindi cyoba cy'ahazaza h'igihugu mu banyapolitiki cyo kiracyari cyose mu Bwongereza. Ibi ariko nabyo bigomba gutegereza kureba niba Uburayi bwemera kongera iki gihe cyifuzwa na Theresa May. Abategetsi b'Uburayi baravuga ko bashidikanya ko kwemeza icyifuzo cya Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May kizagerwaho vuba. Minisitiri w'intebe w'Ubudage Mark Rutte yavuze ko urwandiko Theresa May yoherereje Perezida wa Komisiyo y'akanama k'Uburayi idahagije kugira ngo icyo gihe cyongerwe. Abategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu by'Ubufaransa bavuze ko hakiri kare kugira ngo bige icyo cyifuzo Ubwongereza budatanze indi gahunda ishobora kwizerwa. Theresa May yavuze ko arimo kugerageza kubona uko ashyigikirwa n'ishyaka rya Labour ritavuga rumwe na leta kugira ngo ayo masezerano yo kuva mu muryango wa EU ashobore kugerwaho. Mukomeje kumva aya makuru kuri BBC gahuza imiryango, kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook Live. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyizeho akanama k'impuguke ko gusuzuma ibikorwa by'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda. Ubu hakaba hashize imyaka 25.
ibiro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa biravuga ko ako kanama karimo abashakashatsi n'impuguke mu mateka bazifashisha inyandiko ziri mu bubiko bw'ubufaransa burimo inyandiko zifitanye isano na jenoside kugira ngo banonosere ibikorwa by'ubufaransa mu Rwanda rw'icyo gihe. U Rwanda rumaze imyaka rurega ubufaransa ko bwagize uruhare muri jenoside yabaye muri icyo gihugu. Ibyo bihugu byigeze no gucana umubano. Mu mwaka ushize ubufaransa bwahagaritse iperereza ku ruhare rw'abafaransa bakorana na Perezida Kagame mu guhanura indege ya Perezida Habyarimana yabaye intandaro ya jenoside. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya aravuga ko yasoje igikorwa cyo kugura intwaro zihanura indege zo mu Burusiya zo mu bwoko bwa S-400. Bwana Erdogan yavuze ko Turkiya yifuzaga kugura intwaro za missile zo mu bwoko bwa Patriot muri Amerika, ariko ngo amabwiriza Amerika ntabwo abereye igihugu cye. Hashize iminsi ibiri Amerika yongeye kwihanangiriza Turkiya kubera izo ntwaro z'Uburusiya. Amerika iravuga ko zizatera ikibazo ku ndege zayo z'intambara zo mu bwoko bwa F-35. Vice Perezida wa Amerika Mike Pence yavuze ko Turkiya igomba guhitamo kuguma mu muryango wo gutabarana wa NATO cyangwa igatuma bishoboka guhungabanya umutekano wa NATO ikora ibyo yavuze ko ari ibyemezo bibangamira NATO. Umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yabonanye n'umusirikare ukomeye muri Libya Khalifa Haftar mu kugerageza kuburizamo imirwano mishya igiye kwaduka muri icyo gihugu. Bahuriye mu mujyi wa Benghazi uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Bwana Guterres yongeye kuvuga ko inzira ya politiki ari wo muti ushobora kurangiza ikibazo cyo muri Libya. Ejo Khalifa Haftar yategetse ingabo ze kugana Tripoli aho leta yemewe n'amahanga ikorera. Bwana Haftar akambitse mu burasirazuba bw'icyo gihugu aho akorana na leta ishyamiranye na leta iri i Tripoli. Jacques. Urakoze ari Yusuf Mugenzi. Ano makuru harambuye reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho leta y'icyo gihugu yambuye uruhushya rwo kwinjira muri icyo gihugu bita visa yari yarahaye umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga Fatou Bensouda. Iki cyemezo biravuga ko gifashwe kubera iperereza rya Madame Bensouda ku byaha by'intambara bishobora kuba byarakozwe n'ingabo za Amerika n'ibihugu bakorana muri Afghanistan. Ni inkuru mugezwaho na Odas Makado. Umunyamabanga wa leta yari yagabishije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwima canke zigahagarika impusha zo kwinjira muri ico gihugu ku bakozi ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha bafise uruhara muri ayo matohoza. Ibiro vy'umucamanza mukuru Fatou Bensouda bivuga ko bizobandanya igikorwa c'amatohoza atabwoba kandi ataguhengama. Mike Pompeo, umunyamabanga wa leta wa Amerika, yavuze ati iyo ufise igikorwa nk'iki cyo gutohoza ku banyamerika baba bafise ico babazwa muri Afghanistani kandi watumwe na sentare nkuru mpanavyaha, ntiwo kwitega kuronswa uruhusha rwo kwinjira muri Amerika. Pompeo yanongeye ati turiteguriye gutera n'izindi ntambwe nk'ibihano bifatiye ku butunzi hamwe iyi sentare itohindura ivyo iriko irakorera kuri Amerika. Mu 2016 sentare mpuzamakungu mpanavyaha yari yasohoye icegeranyo cavuga ko hari ifatiro riboneka ryo kwemeza ko hari abasirikare ba Amerika baboreje igufa abantu mu busho butazwi muri Afghanistani, amahano yakogwa n'igendereza CIA. Kikongera ko leta ya Afghanistani hamwe n'abagwanyi b'abataliban bakoze amabi yo mu ntambara ahanwa n'amategeko mpanavyaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kimwe mu bindi bitari bike bitemera iyo sentare kandi bitigeze bija mu muryango uyigize. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe igira amatohoza ikanuzuriza abakogwa ko n'ivyaha nk'ihonyabwoko, amabi arengera agateka kazina muntu, amabi yo mu ndwano ikabikora mu gihe amareta adashobora canke adashaka kubikora. Iyo sentare yashinzwe na ONU mu 2002 yemezwa n'ibihugu 123 harimo nk'Ubwongereza. Ibihugu bitari bike nk'Ubushinwa, Ubuhindi canke Uburusiya vyaranse kwinjira muri uwo muryango.
mwabyumvise mu kanya mu makuru avunaguye twerekeza nyine mu Bufaransa aho perezida w'icyo gihugu yashyizeho akanama k'impuguke ko gusuzuma ibikorwa by'Ubufaransa mu gihe mu Rwanda hari mu kuba jenoside mu mwaka w'1994. Ni inkuru ya Mary Harper mugezweho na ari Yusuf Mugenzi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa byavuze ko ako kanama kagizwe n'abantu 8 barimo abashakashatsi n'impuguke mu mateka. Bazifashisha inyandiko ziri mu bubiko bw'Ubufaransa zifitanye isano na jenoside. Ibyo bizatuma basesengura ibikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda rw'icyo gihe. Ubufaransa bwavuze ko ibizava muri iryo perereza bizakoreshwa mu kwigisha abantu bo mu Faransa ibijyanye na jenoside. Perezida Amakuru kandi yavuze ko ishami ry'ubucamanza rishinzwe gukurikirana abanyarwanda bakekwa ko bakoze jenoside rizongerwa ingufu kugira ngo abaregwa bashobore gucibwa imanza mu gihe kitarambiranye. Hashize imyaka u Rwanda rurega Ubufaransa ko bwagize uruhare muri jenoside. Ubwo bushyamirane bwatumye ibyo bihugu bicana umubano mu gihe gito. Mu mwaka ushize Ubufaransa bwahagaritse iperereza ku ruhare abategetsi b'u Rwanda bakorana na Perezida Kagame bageze mu guhanura indege ya Perezida Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside. Birakekwa ko iki cyemezo cya Perezida Macron gishobora gukemura ikibazo kiri hagati y'ibyo bihugu. Inkuru ya Mary Harper. Tukiri aho mu Bufaransa, urukiko rw'i Paris rwemeje ko nta cyaha gihama habaregwa mu rubanza Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi aregamo televiziyo y'Ubufaransa France 3, umunyamategeko Bernard Mangin n'umwanditsi David Gakunzi avuga ko bamuharabitse mu kiganiro iyo televiziyo yahitishije cyerekana ubwicanyi bwarimo gukorwa nabo. Icyo kiganiro cyavuze ko bari imbonerakure zari mu rugo rwa Perezida Ikaruzi. Perezida Nkurunziza akavuga ko cyari ikinyoma ngo kuko abo bicanyi batari ku butaka bw'u Burundi kandi ngo bavugaga n'ururimi rwo muri Afurika y'Uburengerazuba. Urukiko rwanateye utwatsi ibyari byasabwe n'abaregwa ko urubanza rutarwakira. Navuganye na mugenzi wanjye Florentine Kwizera bakurikiranye urwo rubanza, ntangira mubaza icyo urukiko rwagendeyeho mu gufata icyemezo. Sentare ico yagendeye ko umuntu yavuga yuko yaciye mu bice gutatu amajambo yari mu nkuru yatanzwe na televiziyo France 3, harimo amajambo yakoreshejwe n'umunyamakuru ubwiwe, hakaba amasanamu yakoreshejwe uruhande rurega ruvuga yuko basanze ari amakuru y'ibinyoma, hakaba kandi n'amajambo y'umutumire yari muri iyo nkuru nyene ariwe David Gakunzi yavuga yuko akorerwa mu Burundi. Ku majambo rero umunyamakuru yakoresheje, sentare isanga yuko atamforo yari afise, atantumbero yari afise yo gutyoza Perezida Nkurunziza, haba mu kuvuga ikibanza yibaza yuko ayo masanamu yakoresheje yaturutsemwo, kuko ngo nubwo ico kibanza coba caravuzwe atantumbero yari hari yo gutyoza umukuru w'igihugu ku gatwe kiwe. Ku bijanye n'iyo sanamu nayo kuyikoresha naho nyene sentare ivuga yuko atantumbero umunyamakuru igaragara yuko yari afise yo gutyoza Perezida Nkurunziza. Amajambo yakoreshejwe n'umutumire muri ico kiganiro ariwe umwanditsi David Gakunzi n'amajambo yasubiyemwo ari mu vyegeranyo by'ishirahamwe mpuzamakungu byasubiriwemwo n'ayandi mashirahamwe harimo n'ubumwe bwa Afurika. Sentare ikavuga yuko gusubiramwo ayo majambo navyo nyene bitagaragaza yuko yari afise intumbero yo gutyoza Perezida Nkurunziza. N'ivyo bice bitatu sentare yashingiyeko kugira ngo ifate iyo ngingo. Usibye gusaba ko icyo kirego nyine kitakwakirwa, ni bihe bindi abaregwa bari basabye sentare? Mu bindi bari basabye harimo yuko ubarega yo kwidira we nyene muri sentare akabagiriza, no kuvuga Perezida Nkurunziza. Watwibutsa ku ruhande rw'urega nawe ibyo yari yasabye urukiko? Mu ntahe y'icese yari yabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, uruhande rw'urega rwo rwari rwasabye yuko Perezida Nkurunziza yo kuhagirwa ico ceyi co gutyozwa, rusaba sentare yuko yotegeka televiziyo France 3 gutanga amande y'euro 1 nk'ikimenyetso c'uko urega yuhagiwe. Ubu rero no kurindira kugira ngo umuntu amenye nimba bazokunguruza
bagakomeza urwo rubanza. None impande zombi muri runo rubanza zakiriye gute iyo ngingo ya sentare? Bamaze guhamagarwa bagahabwa kopi y'urubanza baciye basohoka ubwo nyene. Uruhande rwari rwareze rwari ruserukiwe n'umushingwamanza Maître Arthur Gaken. Nagerageje kumukurikira kugira ngo ndamubaze nimba yiteguye kunguruza urubanza kuko bari bamaze kubwirwa yuko bafite ubwo burenganzira, ariko ambwira yuko ataca ashobora kuvuga kuko atari bwasome kopi y'urubanza. Ku ruhande rw'abari barezwe bobo bavuga yuko kuri bo babona ko ari intsinzi kuko abo baburanira beze, bakavuga yuko bafise n'icizere yuko uruhande rurega rushobora kudakurikirana urubanza, ariko nk'uko byumvise bari bamaze kubwirwa yuko bafise uburenganzira bwo kunguruza, nubwo abarezwe bari basabye sentare yuko itokwakira runo rubanza. Urakoze Florentine Kwizera. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi mushobora kudukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abafite internet muradukurikira kuri Facebook live. Dukomereze ano makuru mu gihugu cy'u Rwanda, aho abagore bagira kuri 300 baregwaga ibyaha birimo gukuramo inda batangiye gusohoka muri gereza uyu munsi batarangije ibihano nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Abagore bari hagati y'imyaka 18 na 60 bakaba bari barakatiwe n'inkiko kubera ko bagize uruhare mu gukuramo inda, kwica abana babo bamaze kuvuka cyangwa gufasha abashaka gukuramo inda. I Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Umuto muri aba bagore barekuwe yari yujuje imyaka 18 mu gihe umukuru muri bose yari afite imyaka 67. Ibyaha bitandukanye bari bafungiye ni ukwica abo babyaye. Hari n'abandi bari barahamijwe ibyaha byo kujugunya abo bamaze kubyara cyangwa se kubatererana bikabaviramo urupfu cyangwa ubumuga bukomeye, bitewe n'ibyaha bari bakurikiranyweho. Ibihano bagomba kurangiza byari hagati y'umwaka umwe w'igifungo kugeza ku gifungo cya burundu. Bamwe mu barekuwe bavuze ko bishimye ko bahindutse kandi ko biteguye ubuzima bushya. Nabaye nk'umuntu ubonekewe, ndishima cyane, mara nk'umuntu utaye ubwenge, ntago ndabyumvisha hari ndi bubyemere, ari uko mbonye ndenze gate ntashye. Abo nsanze nzagerageza kugira ngo ndebe ibyo bari gukora mbarebereho, kandi no muri gereza twakoraga twari twarihangiye imirimo. Ntabwo kwicuza byabura, iyo umuntu ari muri gereza agira igihe kinini cyo kwitekerezaho, cyane ko ubura ahantu hamwe. Naricujije, twaragororotse kandi twaranize bihagije, ndizera ko ibingibi tutazongera kubisubiramo. Umunyabahirwe muri aba bose ni umugore w'imyaka 24 ukomoka mu karere ka Kamonyi, wari warahamijwe igifungo cya burundu azira kwica uwo yabyaye. Akaba yarekuwe yari amaze amezi 6 yonyine muri gereza. Umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itagengwa na leta Bwana Sekanyange Jean Leonard yabwiye BBC ko iyi ntambwe itewe n'umukuru w'igihugu ari nziza, ariko ngo nikurikirwe no guhashya abasambanya abana n'abagore ku ngufu. Ubundi bazi bateraga ntibanahanwe. Wa mwana wafashwe ku ngufu, watewe inda atarageza igihe, we igisubizo we yashaka kwiha ni ukujya kuyikuramo, kuko arabona nta bushobozi azagira bwo gutunga umwana. Arabona inzego zidashyiramo imbaraga mu guhana no gushakisha bayimuteye, ahubwo bakaba yafata icyemezo cyo gukuramo inda cyangwa se kuba yajugunya umwana wavutse. Harimo gahunda yo gukurikirana abandi bazibatera. Itegeko teka ritangiza imbabazi rivuga ko hawe imbabazi agomba kwiyereka ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buri minsi 15, naho inshuro imwe mu kwezi akitaba ibiro by'ubushinjacyaha. Iri tegeko rivuga ko uwahawe imbabazi ashobora kuzitakaza mu gihe atubahirije amabwiriza yahawe cyangwa se agakora ikindi cyaha kimukatira igifungo. Izi mbabazi z'umukuru w'igihugu zije havugwa ikibazo cy'inda zivuka zititeguwe. Hari abana baterwa inda bataragera ku kigero cy'ubukure, bikavuga ko hari n'abaterwa inda n'abo bafitanye amasano yo mu miryango. Imibare iheruka itangwa na Minisiteri ishinzwe umuryango yerekana ko abana bataragera ku myaka 18 basaga 17,000 batewe inda mu gihugu cyose mu mwaka wa 2017. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango i Kigali. Mu makuru havugwa mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Arabia Saudite, biravuga ko cyataye muri yombi abantu byibura 7 bari b'Abanya Arabia Saudite
nako cyataye muri yombi abantu 7 barimo abanyarabiya Saudite 2 bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Amakuru aravuga ko itaga muri yombi ryabo rifitanye isano n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abagore. Biravuga kandi ko abafashwe batari ku isonga ry'izo mpirimbanyi, ko ahubwo ari abanditsi n'abashyira ibitekerezo byabo kuri internet, bakaba wari uko baganiriye ku mavugurura. Ni inkuru mugezwaho na Marc niyo nkuru. Uko ari ntibari bemerewe gutemberera muri ico gihugu kuva mu kwezi kwa kabiri nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe riharanira hagati y'akazina muntu rya Arabia Saudite rituye Londres Al-Kest. Iyi nkuru ivuzwe nyuma y'irekurwa ry'agateganyo ry'abakenyezi 3 baharanira agateka k'abakenyezi mu ndwi iheze. Yakuruye imyidogo y'amakungu inatuma ibihugu 36 bisabira hamwe ko borekugwa mu kanama k'igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu ca ONU kijejwe agateka kazina muntu. Abategetsi ba Arabia Saudite naco babivuze ko abantu bafashwe bivugwa ko ari abakenyezi 6 n'umugabo umwe nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Al-Kest. Agateka k'abakenyezi muri Arabia Saudite gakunze gukurura imyidogo y'amakungu, naho hari impinduka zatanguye kuboneka imbere muri iyo ntwaro ya cami. Muri ico gihugu abakenyezi ntibemerewe gutembera, kurongogwa canke kuguruza ikone mu ibanka ata muntu w'umugabo abahagarariye imbere y'amategeko. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tuzabagezaho ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyahise ubushize ku muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Umugoroba mwiza nshuti za BBC. Mu mukino wo gusiganwa ku magare duhereyeho, Eritrea yarayihariye imyanya ya mbere mu bagore no mu bagabo mu mikino y'urubyiruko rw'abatarengeje imyaka 17 mu karere ka Gatanu ka Afrika. Duhereye mu basore, Mesgun Metker wo muri Eritrea yegukanye umudari wa zahabu. Abakinnyi basiganwa buri wese ku giti cye, yakurikiwe n'abanyarwanda 2 batwaye imidari ya feza na bronze. Abo bakaba Habimana Jean-Eric na Uhiriwe Rinos. Mu rwego rw'abakobwa naho Eritrea niyo yaje ku isonga ihagarariwe na Yordanos Rasom watsindiye umudari wa zahabu. Valentine Ndayisenga w'umunyarwandakazi atwara ubwo feza, mu gihe undi mukobwa Danite Tesgay nawe ukomoka muri Eritrea yatwaye umudari wa bronze. Aha mu bakobwa kandi umunyarwandakazi Ingabire Diane yabaye wa 4, naho umurundikazi Nimfasha Adelphine aza ku mwanya wa 5. Mu mukino wa volleyball kuri wa gatandatu, ikipe ya Gisagara igomba guhura n'iya Gendarmerie yo muri Madagascar yifuza nibura kubona insinzi imwe mu mikino y'igikombe cya Afrika ibera mu gihugu cya Misiri. Imikino 3 ibanza Gisagara yayitsinzwe uko yakabaye. Uganda Christian University na El Etihad yo muri Libya zayitsinze amaseti 3-0, naho Sumha yo mu Misiri yarayitsinze amaseti 3-1. Kuba yagira umudari yegukana nabyo byamaze kurangira. Mu mupira w'amaguru, ikipe ya Tanzania y'abatarengeje imyaka 17 niyo yaraye yegukanye igikombe cyahatanirwaga n'amakipe 3, u Rwanda, Cameroon na Tanzania. Ni imikino yaberaga i Kigali yateguwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ku mukino waraye ubaye ari nawo wahesheje Tanzania igikombe, Serengeti Boys banganyije n'Amavubi ibitego 3-3. Iri rushanwa rirangiye u Rwanda rudatsinze umukino n'umwe. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa kuri icyo kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Reka noneho dukomereze mu kiganiro cya Baza Muganga mugezwaho uyu munsi na Yvette Kabatesi. Endometriosis ni indwara ifata abagore. Nubwo idakunze kuvugwa, nyamara ngo iriho cyane, ndetse ishobora no guteza ingaruka zitoroshye. Turi kumwe na muganga Alphonse Butoyi mu ivuriro Medihir. Ubundi endometriose cyangwa endometriosis mu Cyongereza, mu Kinyarwanda nta zina nyaryo rihari, ariko akenshi bakunze kuyitiranya n'ibyo bita ifumbi. Biga kenshi kubabara mu nda k'umugore ari mu mihango cyangwa yabatayirimo cyangwa ari ikindi kintu, nibyo bita ifumbi. Akenshi tubishyira muri urwo rwego. Ubundi rero endometriose ni uburwayi bufata abagore benshi ku isi. Hafi 10 kugera kuri 15% by'abagore barayigira, kandi ni kimwe mu bitera ubugumba. Hafi ku cya kabiri cy'abagore benshi bagira ubugumba
naho biba biturutse. Iyo ndwara rero ya endometriosis iterwa n'iki? Biva ku gace kaba mu nda muri nyababyeyi bita endometre cyangwa endometrium, niko kavamo imihango, niko kajyamo umwana igihe inda yafashe. Ako gace rero usibye ko kaba ubundi kari mu mura gusa, gashobora kujya no mu bindi bice byo mu nda nko ku dusabo tw'intanga ari two ovaire, kakaba kajya kuri za trompe cyangwa imiyoborantanga, kakaba kajya kumara urura runini, cyangwa kakaba kafata no ku tundi duce dutandukanye two mu nda. Hari agahu gapfutse ibice byo mu nda bita peritoine cyangwa peritoneum, naho utwo duce twa endometre dushobora kugenda dufataho mu nda. Mu gihe rero cy'imihango natwo twitwara nka gace kavamo amaraso ariko endometrium cyangwa endometre. Icyo gihe rero umugore avira nko mu nda, akavira amaraso, utwo duce twa endometre dufashe kuri ibyo bice bitandukanye tukaba twatuma avira mu nda. Iyo uviriye mu nda rero urababara cyane. Ubundi dushobora no kujya no mu bindi bice bitandukanye nko mu bihaha cyangwa mu gitsina, mu nda ibyara, nabwo birashoboka nubwo bibaho gake. Icyo gihe bivana n'ibyo umuntu abona. Hari n'igihe kajya mu mukondo, umuntu akaba yakubwira ati mu gihe cy'imihango njya mbona n'uturaso tuva mu mukondo, cyangwa iyo byageze mu bihaha akabwira ati iyo ndi mu mihango ndakorora cyane ku buryo nshobora no kugira n'uturaso rimwe na rimwe, cyangwa nkagira agakorora kakayi kadashira, ubundi nkababara cyane mu gihe cy'imihango. Ibyo ni bimwe mu bishoboka. Hanyuma se ikintu cyaba gitera ibyo bice kwirema kuri iyi ndwara ni iki? Aho bituruka navuga ko akenshi ni za teori, ntabwo tuzi neza mu kiganga aho bituruka, ariko benshi bavuga ko bishobora kuba bituruka mu byo bita règle rétrograde. Ni ukuvuga ko imihango mu gihe cyakagombye kuba isohoka imwe isubira mu nda, akaba yavira mu nda. Muri icyo gihe rero, igihe agize imihango, hari uduce tw'uturemangingo tuva muri endometre tukagenda tukaziyegeranya, tugafata muri bya bice navuze bya peritoine, bya dusabo tw'intanga, by'imiyoborantanga. Nyuma y'igihe runaka umugore akazatangira kugira ibimenyetso byo kubabara mu gihe ari mu mihango. Hari n'abavuga ko ari ibintu karemano umugore avukana bikazavamo endometriose, cyangwa bikaba byaturuka ku burozi runaka. Hari nk'ibyo bita dioxine, nabyo biva mu bintu turya cyangwa tugira iki. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma habaho endometriose. Rero iyo utwo duce tumaze kwirema duhinduka utubyimba, se bigenda bite? Tumera nk'uturwa, mbese ni nk'utubyimba, dutangira ari utubyimba, ariko ku buryo umugore agenda ava, umubiri nawo utangira kugira uko wirwanaho. Hakaba nk'inkovu zifatanye zikurura, ibyo bita adherence, bikagenda bikurura bifata ku buryo bigeraho bikangiza imiyoborantanga, bikangiza na overi. Hakaba nk'inkovu ku buryo amagi adashobora gusohoka, cyangwa iyo miyoborantanga ntishobore gutwara amagi neza. Ni nayo mpamvu akenshi biviramo abagore benshi ubugumba. Abandi bigahora bituma ahora babara mu gihe runaka, kenshi nk'iyo ari mu mihango cyangwa ageze mu gihe cy'uburumbuke. Muganga Alphonse Butoyi wadusobanuriraga ku ndwara ya endometriosis itera kutabyara ku bagore. Iki cyari igice cya mbere kuri iyi ndwara. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga mu kiganiro cyabaza muganga. Rero n'udushojeje ano makuru, ariko nabibutsa ko perezida w'Ubufaransa yashyizeho akanama k'impuguke ko gusuzuma ukuntu igihugu cye cyitwaye mu gihe mu Rwanda harimo kuba jenoside muri 1994. Aho mu Bufaransa kandi urukiko rwaho rwemeje ko nta cyaha gihama abaregwa mu rubanza Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi aregamo televiziyo y'Ubufaransa France 3. Umunyamategeko Bernard Mengen n'umwanditsi David Gakunzi avuga ko bamuharabitse mu kiganiro iyo televiziyo yahitishije. Urukiko kandi rwanateye utwatsi byari byasabwe n'abaregwa ko urubanza
rutarwakira. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango.